Icambere novuga reka mvuge kuri bose abagenda bamugana bavuga ko kandi n'abatawugenda nabo bavuga ko bagendana ubumuga bose uwo ari we wese hari ubumuga ubwo ari bwo bwose afise ko nta muntu n'umwe atagira ubumuga nuko gusa bagoye kumenya hari ubumuga buri invisible n'ubumuga buri visible aho ubumuga bugaragara n'ubutagaragara kuko n'umuntu atagira inyama nabwo nabankunda kuvuga ngo n'ubumuga kubera n'Imana usomye Bibiliya usanga Imana yabwira abantu muza n'ibimazi kandi bazana inyama umuntu atagira inyama nawe nabwo n'ubumuga. Sasa rero umuntu wese agendana ubumuga wari we wese ubugaragara cyane cyane ubwa mbere nabanze yumve ko ari umuntu atahure ko nta muntu n'umwe yiha ahavukira yiha uko avuka ameze yiha uko avuka ari umuntu wese nyina aramusaminda akamubyara nimba uvukiye mu cyaro nuko nyene nta mujyandi mahitamo ari kugira ngo uvukire mu muji mugabo iciza kiriho nuko umwana yavukiye mu Irohero nuwavukiye ruguru bose baba bavutse mu buryo bumwe n'uburyo bubiri ni operation canke no kuvuka atasizerene yabayeho no kuvugana ubwo buryo biri umuntu avukamo nta uvukira ruguru n'abaciye mu kanwa canke mu zuru canke andi hantu baca mu nzira zibiri gusa bamugira operation canke yavutse mu buryo bwiza. Mazina nitwa Terence Ninahazwe hanyuma jewe ndi umukozi w'Imana nkaba mu bikorwa bitandukanye mu ivugabutumwa canke mu kuririmba hose ngenda ngaragara hanyuma ndi no mu muzishe mu bijanye n'ingoma z'ibirenge ziriya ngoma mwita battery canke drum bitewe n'akarere umuntu ari ego hanyuma kuba ariko baradukurikira ntabwo mbona n'amaso kujya abandi bavuga ngo kubona n'amaso umubiri twe ntabwo tubona ego twavutse tubona nk'abandi bose byaje nyuma ego byaje nyuma tumaze imyaka 4 n'igice niho twahise dutangira ubuzima bwo kutabona mu gundi twe twavutse tubona no kuvuga twararose akanya mu kirundo ngo Imana yatudodesheje yadudodesheje turabona gatoyi nk'imyaka 4 n'igice hanyuma turabaho tutabona nyene ego mbere tugitangura navuze ko navutse mbona kandi mama yambwiye ngo amaso yanje ari meza byumvikane ko ashako yahise no kuba kuko yari meza bamwe amaso yawe yari meza tantina akabimbwira amaso yanje ari meza barabimbwira nyene na no bama babimbwira ntwari kubona rero jewe navutse ni mu buzima bwawe ndakunda kuvuga ngo tujye dutekereza ibyo twagezeho canke tujye dushima iyo tubonye umunsi turangije nawe uzindutse mbona nirigwa mbona ndabyibuka ico gihe mama yari yagiye iwabo yo yavuka ko je mvuka mu Kayanza komine Kabarore zone jene mutumba no bakingere niyo mvuka hanyuma gusungaye Bujumbura ni kubera ko amashoni yarangirije Bujumbura. Sasa rero mama yari wabo kwa nyokuru na sokuru avayo ku mugoroba ndavyibuka ico gihe nubwo nari mutoyi hazazanye imyumbati myinshi gose nyene turicara mu rugo baratonora hanyuma barangije gutonora baca baratubaza nyene ndababwira nje nkunda ubwayi bw'imyumbati na n'ubu ndabisaziye ndakunze kivunde cane bavuga ati okay wewe bagucumbire ubanze ufungure rero hanyuma acaducumbira natwe abakuze mu nyuma hakuntu nyine nadeka nari umwana tarakurikirwa imyaka 4 n'igice navuga nije mwana ajya umwana akiri umuhereze basa n'imfura batamukwikiza basa n'imfura badeka nyine uko wonya bari umwami mu rugo bameje kungabura cyane muri chambre rero kwa papa na mama niyo nari ndyama ndaryama mu gitanda ruguru nta matara yarahari aho twaba baca na boje bashira ku meza ari imbere yanje mandareba mugaye ico gihe hagati aho hari imvura yari kiragwa nyene nyinshi rero je no kuri byakurikiye numvise ikintu giturika canda ndibuka ko nagurutse nabaho gitanda mira nk'ugomba gukoroka magasi nakorotse uwo mwanya kuva uwo mwanya nahamagaye papa rimwe ndavyuka sinashoboye kumuhamagara hanyuma kindi kintu nibuka tantine yarampamagaye ico gihe arambaza Terence sabwi umeze gute ndakomeye uranyumva ndakumva nibyo nibuka bisiga nagiye kiro tuba ndi mu bitaro ahantu hose ara amapasma mu maso ahantu hose nyene bidakunda ko
nshobora kuja kuri toilette ndimo amasondiki byose konya mugabo ndibukije umuntu akunda kuvuga ndi mu bitaro barambaza umuntu yagukoreye ibyo none Imana izomugire gute kamwe nukuri Imana izomubabarire ntazi ibyo akora rero maze guca ubwenge maze gukura maze kuva mu bitaro nararogrise gato muga kwe kinamubabariye ndi mu bitaro bamenye imbabazi nari kuzigarukanaho ntangiye kubona ubuzima bamama batankunda kumva mbere mama barankunda gusa bamaze kubona ntabona uko niba papa yaje mu bitaro kunda barimwe gusa bamubwiye ntazoshaka kubona byabaye birangiye ntiyagarutse narababaye rero kuko navuga kubera iki batakinkunda abandi bakabambika je ntibanyambike nkaja gusenga kuri Noel gusa niho bantwara gusenga abandi bagenda gusenga buri munsi ndibuka na papa yambwira wowe akazi kawe nta kindi uzosabiriza kuje mu ugasabiriza nta kindi kintu ushoboye ndibuka n'amahirwe natakaje murandabyuka nkababara sinzi ko azogaruka ntawamenya hari umumaseri umwe yari umuzungu aramubwira papa ati mumena mutware mu Butaliyano mutware ku ishure hanze bariga aramwanyira ugati mwana wanje cyarahize nta mashuri yiwe agomba kuguma ngaho iyo nimutse amahirwe nama numva babaye nkavuga yunje mu Butaliyano nanje mba ndihanganye mba n'umugenzi akomeye nari kuronka financement z'abazungu mugabo ndavuga nta kundi ko bitabaye kubw'amahirwe rero narize bitoroshe ndamara amashuri bitanyoroheye mugabo ndashima Imana aho ngeze ndashima Imana uko biri mwira batangiye kunyumva nsigaye mama wenyene n'abakuru banje uyu mwanya baranyumva mugabo wumve ko nimba banyumva no munsi ntibigeze ko banyumva ko ari ngiye base kungaburira amezi ashika kurane bimenya ndibuka ico gihe wundi adutera grenade mushikiwe yahise aza kunsaba ati muje kwamuhira nzo kugaburira cyarambye ukuntu byagenze nta kindi kintu ari gukora urumva sinari kumukarira sinari kumutuka sinabona nabazi nagwa namaze kuzitanga ntabwo nta kundi ko namaze kubabarira niyakora ibindi byiza byose agatungana imbere y'Imana n'abantu ntazo kujamije kubwiwanje cambaho muri ubwo buzima gushikana uyu mwanya babikoze barahari baridegembya turavugana na mahoro nduze rugurunda babona nkabwira na mahoro zimeze neza nkabona ko nawo nyene bijimye bababaye gusa navuga ntakundi buryo umuntu ubwo mubaba yakoze icyanyico amahoro yamayabura mugaje mu mutima wanje n'amahoro kandi nababari yego ubundi ikintu cyose kiba gishoboka nubwo tutaba twibuze ko gishoboka niyo wabona ikintu kidashoboka ku buzima bwawe canke mu mwanya urimwo hari igihe kizoba gishoboka mugabo bitewe nuko utaragira muri uwo mwanya canke utarashikaho gishoboka nyine wama wumva kidashoboka twe natwe tubaje ngo twisanze gute dukora ibyo nukuri byo tugora cyane kubera ko twisanze turi uko navutse naje mu myaka 6 7 8 9 nibagiye kuvuga ko nize n'amashuri narize ndaheza mu gisata cy'ubuhinga imano n'abantu sinigira numva ko umuntu atabona ashobora kwiga umuntu atabona ashobora kumvuga butumwa umuntu atabona ashobora kuririmba abantu bagahezagirwa umuntu atabona ashobora kwandika indirimbo ziwe bwite ntabyo numva nyene nari mfite ndoto nkumva ko shobora kuzobikora mugabo sinumva nabitahura cyane gusa rero kuvaho ngiriwe amahirwe ndaja ku ishure kagiye birongeramo nyene sanga navyo ndabishoboye nanje byarantangaje cyane mugabo byatangaje umuryango wanje kuko je ndi muhira kenshi harakunda kuza guteramira abantu mu rugo bakacambira ngo turirimbire nkaririmba nyene ntazi ko bazogeregeye nkaririmba cyane ngo imbere y'abantu benshi nkaririmba abantu nyene bakamba amafaranga 150 igihe ikoti cya 50 je numva n'amahera menshi senzi ko bizotera bigakura nkaririmba sasa byo kuvuga ubutumwa nabyo natangiye ubuzo n'ubizavuga ubutumwa bisanzwe numva bigenda binzamo batangiye kuzama nigisha bisanzwe muri eglise mu bana bato Sunday school aho nasengera bigenda birakura nisanga ntangiye kuvuga ubutumwa ronande ahantu hakomeye nga mu gihugu atari haki shoge navuga ubutumwa abantu bagaheza giko rero sino ngo byajuko ni ingabire nyine Imana nyere uko nisanga nabyisanzemo nabishobojwe ego Gabsi indirimbo nayikoze 2020 muga kubera ko nabuze uburyo bwo kushobora gukomeza indimbo nyinshi nagenda ririmba ni indimbo bagiye baransaba nk'abantu umuntu afite mariage ndibuka mariage yabaye 2024 rusisi z'ukwa mbere ari mariage y'umuhungu mu bizatunga umwana mu gihugu ndibuka n'indi nabakora indimbo yabo ya mariage muri studio ndibuka n'izindi bagenda birimba bagiye baransaba
bitewe nuko nari mfite management yo baraca nkorera abantu hanyuma oparuvenye kumemba bagafana nkabo muganda bise indirimbo ya gospel nakoze 2021 yitwa Icete iyo yarashoboye gukogwa n'indi imwe yitwa Haguruka reka ndimbe Haguruka agace gato nta kibazo ego haguruka winjire ikanani yawe kuko igihe cashitse co gutabagwa Uwiteka yavuze birakomera Uwiteka yavuze biraba Uwiteka yuguruye ntawugara kandi niyo yugaye ntawugurura yatwengeje Hana imuhekereza umwana ikura Abisirayeli muri Egiputa yahaye Esiteri kuba umwamikazi turemeye mu mitima nimba dufise Yesu iyo nashoboye kuyikora usibye kwitaraba naho muri studio kubera ko nararavye kuzikurayo kuko hari uburyo nifuza ko zikogwamwo mugasanga ni kwa kuntu zivuga ngo tugukorere bisanzwe nyine byo hasi kigumaho uvuge ndarindiriye igenzo ronka management hanyuma indirimbo zanje zikogwe mu buryo nifuza amaze sohoke mu gugasanga amaproje yawe ari muri studio runaka ego buze ngo niye nubambesha kuko nohava nisanganishize hasi gusa hashoka hose umurimbyi paruve nagushika ndashaka kwashika mugabo kandi si yagushika abandi barimbyi bashitse ngomba gushikaho bashitse ahubwo ndanaharenge mu buzima bwanje sinjya nifuza ibandi bantu bagezeko ico nkunda kwifuza ni ikintu kirenze icyo abandi bagezeko ni nkuko nanifuza gukora ibyandi bakoze turafite avuga ubutumwa mu Burundi n'ahandi hantu henshi namvuga isengesho ryanjye buri munsi mbw'Imana bavuga ubutumwa niko barazwi barakunzwe bari hit mu buryo bwinshi mugabo jewe singomba gukora nkabo ngomba kubarenga rero mu buryo bwo kuririmba ndashaka kuzoririmba ku rugero rw'uko ubutumwa bwanje bukwiye isi yose pana mu Burundi gusa kwisi yose kuko hanini ikintu nkeneye nuko abantu bumva message iri mu ndirimbo zanje nuko abantu bumva message iri mu ijambo ariko ndatanga nuko abantu bumva message iri mu igikorwa cyose nkoze gitange message cigisha umuntu nubwo novuga ntambutse gusa bitange message ku muntu niyo mpamvu mvuze ngo nshaka gushika mu kwimba nusanga nishize hasi ahubwo ahantu hose hashoboka Imana ishaka kongeza abandi batageze ndashaka ko yohangeza mu bijanye n'impano zanje zose okay inama myizo ni nyinshi ntawazuvuga ngo zimare kwa kuma kino gihugu intamba ya mbere no gutahura umuntu agenda no bumuga ni intamba ya mbere mu kino gihugu je ndibuka ni nangiye kuzondaronka abama stage yawo kugira mvuga ubutumwa mwino minsi naho ntibiratera imbere cyane kuko wasanga canke se na nuno munsi ndashaka kuza muri eglise nkasaba ni mundu ho mwanya turirimbe tuvuga ubutumwa bakatwangira canke ukagenda gusaba umuntu nashaka mudufashe turashaka kuririmba ashaka kugira gute ugasanga nakumvise bite no kuyumvira umuntu atabona yoshika umuntu atabona yo ririmba gute umuntu atabona yo vuza umuziki gute umuntu atabona yo basi ugasanga nyene ntabitahura nawe ugasanga siwe wanashaka no umutima arawufise mugabo afise gutahura guke kuri ico kintu ikindi novuga nko kuririmba afate kuririmba je ndibuka Izere Award ya 2024 nabaye muri gira kabiri imari ndibayitwaye muri mbyo mbere ya DYD wa kabiri abaje kubera ko DYD yari umunyaburunga nayise na munyaburunga mugabo nabaye wa kabiri kuri we hanyuma ndibukigano rya kasa amasonga ryabere hane Bujumbura abatari bake bacu barimenya ariko baradukurikira cyo barimenya nibuka ko nari muri iryo higano ndibuka ko mu ndirimbo zako zirahiganwa nabaye muri 10 za mbere zasigaye mu higanwa kandi nongamba mu ndirimbo zine za mbere zasigaye mu higanwa ko ndibuka ko 3 za mbere zatsinze ni yanje ibamwo igira kane narawuse ya envelope yayo yo kunshima ko nakoze indirimbo nziza ari yakore muri Master Music yo ndirimbo ni ari gospel nabikora niyoga ndunkuntu mbaho nkavuga reka ndimbaga aga profane ndariko kuba yiti ndariko nanje noba iyo ndimo ndibuka yaradandajwe gose usibye ko mu miseze ya YouTube twari dufise
wari karayikurikirana sinzi ko sayikoreye ko baca barayibloka mugihe ndimo ndibuka ko yadanaje cyane ari nimbo yitwa Danse yaradanaje gose ni nayo yacitse inda muri Izere Award ndibuka no muri twashitse event iheruka ndibuka ko nageze muri finale kundi bukaba baheri hagati mu gihugu abana ko zari baca mu ntara zitanu ndibuka ko nari muri Muyinga na Kirundo na Kayanza nagize kabiri cha turazi babanje guselektiona y'amajwi kujya kuntu twabitanga kuri telefone bakurikirana ejo ry'umuntu uburyo yaririmbye performance yagize cyane nisanga mu baririmbyi 10 batowe muri Butanyerera yose cha turaza guhigana Ngozi cambo wa kabiri cha turaza muri finale twatwaye 15 numva ko yose ari kuba mahigwe yo kushora kurengana ni kwa kundi mu Burundi utabona usanga dakunda gukurikiranwa cyane yego tugenda ariko gusona byo nkunda gusa ico gihe cyo ndibuka ejo bundi vuba baraje kumbwira nje kuyimba karaoke naranje ko ari mu kabari naranje tavuga kweli n'uvuga utuma n'umuntu w'Imana ndabuze wapa amafaranga sindayajya kweli ndabireka mugabo kuva ico genza tugira performance muri twashitse event niho bahise banora babwira ya nibyo kunda ari mu kabari gusa yabari gospel ni sawa kuko ni ndabikunda cyane kwibindi mu mpamazamana ndabikunda rero izi ndirimbo naraziririmbye naririmbye Danse ndaririmba Mwubahwe ndaririmba I love mama zari indirimbo abantu bagiye baransaba bitewe nuko baba umuntu akeneye gushimisha ababyeyi biwe akomeye makino gihugu kandi dukorera indirimbo ndibuka twakoze indirimbo ya protocole ya president 2024 nyene ayidusavye indirimbo nyinshi z'abategetsi bo makino gihugu twake turakora bitewe nuko bazikunda bakunda ukuntu zanditse bakunda uburyo twaziririmbamwo nagenda nka mahirwe ariko sinigeze ndonka umuntu avuga ngo mbanda ko kiperiyo ndavugira umuririmbo uno munsi rero nkene ndikunda senga Imana inzanira umuntu anyakipangira umuririmbyi nyene hama nangire nkore ndabikore nko gutanga ama message ko ndanga gutanga indi bitagira message kabiri ndabikore nk'umurimo uzabiza gusomba ya nibyo kugendana ubumuga ubwabyo nyine ahubwo ni intambara kubera ko turi mu gihugu novuga ko nubwo tuvuga ngo ntigiteye imbere mu buryo bw'ubutunzi ntigiteye mu butunzi mugabo no mu buryo bw'imitahurire nabyo sikirenga kubera ko navuze imbere ko hari ibintu byinshi tuba twogeze ko cyangwa ugasanga hari abari imbere yacu abari inyuma yacu banashaka bateye intambwe baraduca ko bararengana twebwe ntiturengane bitewe n'ubwo bumuga umuntu abagendana sasa rero ico ni inamba ya mbere kutatahura umuntu kutakumva ko ari ibintu umuntu abona ashoboye nawe ushoboye kutakumva ko ari ibintu umuntu abona mugomba kubamo kutabona ko ari ibintu umuntu atagenda agomba gukora ugasanga we ntiwemerewe kubikora bitewe n'ubwo bumuga ufise rero ibyo ndabifata ko ari ugutahura guke ko abantu tuba dufise mu gihugu kuko kenshi turakunda guhaniza ntabwo ukagenda gusaba ikintu undi muntu abona yasabye wakakironka mugabo wewe ugasanga ntushoboye kukironka cyangwa se ugasanga wowe baramutawe mugabo bakweretse bakuzana insiguro urumva ko utabona biragoye rero kutabona mu buzima bwa misi yose bwanje birambera intambamye mugabo kandi bimbera intambamye kubera ko abantu batarashobora gutahura umuntu atabona bumve ko ari umuntu nk'abandi bumve ko ari umuntu ashoboye nk'abandi bumve ko ari umuntu ashobora kugira hashitse nk'abandi bantu igihe abantu botabona ko umuntu atabona ari umuntu nk'abandi ashoboye nk'abandi gukora kuko mu buzima nta muntu yishoboza umuntu wese arashobozwa uwo ari we wese ariko umaze guhena ndishoboje nawe ngaha wo kubwira ufata amasanamu wenyene urikodinga amajwi wenyene uca ku mashini ugire ukora amasanamu neza wenyene byo kugora uza gusanga ari undi muntu ukeneye aza kugufasha ibi nabiri nico gituma mu buzima abantu nuko twihenda tukavuga uriya muntu ashoboye kwera ubumuga ariko siko bimeze umuntu arashoboye mugo umuntu wese ashoboye ku rugero rwiwe gusa umuntu ari wese arakeneye umuntu amufasha kugira ngo ashobore
gushika ku rundi rugero. Nico gituma twandika indirimbo tukaja muri studio bakadushiramo umuziki, tukaza ku maradiyo tugasaba ko wazivuza, tukazishira ku ma YouTube, tugasaba ko tugira amapartage, tugasaba abadukurikirana gira amashare, gira ekiniki kugira ngo tugire abatwe tubyishoboje twenyine tuba tubyikorera. Rero mu buzima nta muntu yigira yishoboza. Twebwe rero baca bumva ko ntidushoboye kubera ubumuga, ntidushoboye kubera tutabona, ariko si yo mpamvu, ahubwo umuntu wese arakeneye umushoboza. Ngira ko no cyansaba ahubwo hari abantu usanga bafite uburyo, abantu usanga by'ukuri Imana yabahezagiye, mugasanga ntibashobora kwiyumvira eske uyu muntu ni igiki kintu ashoboye, ni igiki kintu yokora ashobore kuba, kubera ko umuntu wese arafise talent yiwe Imana yashyize mu buzima bwiwe ushobora gutuma abaho. Nk'akarorero je nabuze ko ndirimba, ariko na filime ndashobora kwandika filime, ndafise gahunda yo kuzokina filime mu myaka iza canke mu minsi yose igihe cyose nobonera uburyo. Ndafise gahunda yo kuzokina filime, kandi mfite n'abandi bana batabona benshi tugomba kuzokina na filime kugira ngo kibe kimwe mu byereka abantu ko umuntu atabona afite ubushobozi bwo gukora. Rero ikintu kikene mu buzima bw'umuntu burya si amaso, ikintu kikene mu buzima bw'umuntu ni ubwonko bukora neza, ni seruvu ikora neza. Bisigaye seruvu niyitondeka, hanyuma ibyo itondetse ikabisha mu bwenge bwa muntu, hama umuntu agategura ibyo adashoboye agasaba bakamufasha, ibyo ashoboye nawe akabyikorera. Numva ari ibyo rero. Intambamyi rero ni kudadutahura. Ndashaka abantu badutahure, natwe tubatahure, hanyuma tumanagingane muri buri kimwe cyose. Icyambere novuga, reka mvuge kuri bose. Abagenda bavuga bavuga ko, kandi n'abatagenda nabo bavuga ko bagendana ubumuga bose, uwo ari we wese hari ubumuga ubwo ari bwo bwose afite, ko nta muntu n'umwe atagira ubumuga. Nuko gusa bagoye kumenya hari ubumuga buri invisible n'ubumuga buri visible. Aho ubumuga bugaragara no butagaragara, kuko n'umuntu atagira inyama nabwo namankunda kuvuga ngo ni ubumuga, kubera n'Imana usomye Bibiliya usanga Imana yabwira abantu muzana ibimazi kandi bazana inyama. Umuntu atagira inyama nawe nabwo ni ubumuga. Sasa rero umuntu wese agendana ubumuga, wari we wese ubugaragara cyane cyane, ubwa mbere nabanze yumve ko ari umuntu, atahure ko nta muntu n'umwe yiha ahavukira, yiha uko avuka ameze, yiha uko avuka ari. Umuntu wese nyina aramusaminda akamubyara. Nimba uvukiye mu cyaro nuko nyene nta yandi mahitamo ari kugira ngo uvukire mu muji. Mugabo iciza kiriho nuko umwana yavukiye mu Irohero n'uwavukiye ruguru, bose baba bavutse mu buryo bumwe. Ni uburyo bubiri, ni operation canke no kuvuka atasizerene yabayo. No kuvuga nubwo buryo bubiri umuntu avukamo. Nta uvukira ruguru n'abaciye mu kanwa canke mu zuru canke andi hantu, baca mu nzira zibiri gusa. Bamugira operation canke yavutse mu buryo bwiza. Kandi umuntu wese yavutse, wari we wese yarize imbere yo kavuka kugira ikimenyetso cyerekana ko umuntu akomeye nuko yarize. Nico gituma nta muntu n'umwe akeneye kwikengera, kuko nta muntu yihitamo ahavuka, nta muntu yihitamo uko avuka ameze, nta muntu yihitamo uko avuka ari. Ngo ndavuka ndi umukobwa, ndavuka ndi umuhungu. No, umuntu wese avuka bitewe n'uko Imana yabigambiriye cyangwa se yabiteguye. Nico gituma umuntu wese amugaye yumve ko ari umuntu, yumve ko ashoboye, yumve ko agomba gukora. Hanyuma agwanire kwiga ni igiki kintu mfise muri jewe cotuma nje habona abantu bakamenya, cotuma nkura nkashika kure. Kuko turazana bagenda ubumuga bishi bateye imbere kandi bakomeye ku rw'isi. Nico gituma mvuga ngo umuntu wese agendana ubumuga natangire yige kuwiyumvira ni igiki kintu kiri muri jewe. Pana kumva ko mvutse ntabona biraheze, ngomba gupfa. Oya, ahubwo utangira wiyumvire, nimba mvutse ntabona amaboko yashoboye gukora. Kuko navuze ko mvuza bati, nimba ndi umubatere rero amaboko yanjye ni afata bagete, amaguru agakora kandi kazi. Sasa agiye kwiyumvira nimba amaso atari karakora, amaboko yofata bagete akavuza no kuguru kugakora. Ibyo bihimba birakomeye. Ni yige gukoresha ibyo bihimba bisigaye, hanyuma ibyo bihimba bisigaye bifatanije na seruvo akora icyo agomba gukora, kandi gishobora gutuma aja habona. Hari ikindi kintu nkunda kubona, ugasanga umuntu ari mwibarabara agendana ubumuga, nagiye nabishika mwicara muri bisi nkaza mbona umuntu araje tambira fasha umuntu atabona. Byose meza nabubwire ko nabona, ndafise ndamuha nkamubwira sawa, Imana iguha umugisha, amati nawe guhezagira akaca yigira. Mugabo buriya buzima sinjya ndabukunda n'umunsi n'umwe, kuko nabwo bwigira buduhesha agaciro, buradusuzuguza mu yandi majambo kandi budusubiza inyuma.
ikibazo gihari ni uko usanga tudabitahura co kimwe mugaya twabitahura twagakwiye kumva ko uko biri kose uko turi kose ntihabuze ikintu kimwe dusigaranye cotuma dushobora kubaho kandi tukabeshaho n'abandi. Ikindi novuga niko abantu batagendana ubumuga rero babandi bafite ubumuga butagaragara ko navuze ko nta muntu n'umwe atagira ubumuga abandi bafite ubumuga butagaragara nibumve ko turi abantu nibumve ko dushoboye nk'uko abandi bashoboye nibumve ko dushobora gukora uko abandi bakora hanyuma baduha imyanya bishobotse baduhe n'amasoko mu bintu byabo baba bakeneye ko bitera imbere kugira ngo tuze tubafashe kumenyekanisha ibyo bintu byabo. Jewe mbavuga ko mfise izo mpano zose ndapublicita n'ibintu hari abantu bambonye mise zo kana nda publicita ubuyi barambaza kumbe niyo mpano nawe yarafise ndabwiye yego nabyo ndabikora baduha amasoko nk'ubu ndiko ndategura filime iraho ntitugira umuntu azota managing agira film soke bashaka kuza umuntu aberekana managing film ayi soke hama gacishamo uruganda rwiwe gashishamo ibintu byiwe guco bikamenyekana bifatiye kuri iyo film biciye muri iyo film. Rero nibumve ko turi abantu turiko twarengana mu ibarabara batwubahirize tugiye kwivuza batwakire nk'abandi basi kintu umuntu abona rekuriye gushikako natwe tukire kurigwa meraheza ndatera kamo leta abaturongoye muri leta ndashaka by'ukuri ubwa mbere nshimire leta aho bigeze kuko mwino minsi murabona ko kuri bisi turatonda muganda ndashimira umushikanganje ko yatanye itegeko ko umuntu agendana ubumuga adatonda bitagoranye adatonda ejo nagishima n'intambwe mugabo kandi ndashaka abe yigishwa y'ibikoresho bimwe byagendana ubumuga harimo inkoni ya cane blanche n'ibindi bintu bituma umuntu agenda ubumuga mu ibarabara bashobora gutahura uwo muntu ari imodoka zikagenda buke buke guca akarengana ari ugenda mu gakinga ahantu hari ama escalier bakamufasha bakamutahura. Ibyo nabyo leta yicara ahantu abarongoye abari muri leta bicara ahantu bavyige ko hama batanguze iyo sensibilisation kugira ngo umuntu atabona mu Burundi yisanga ari umuntu hanyuma natwe twize rero n'abandi bose cyo bakora bafite cyo bashoboye mu gihe bariko hari gutanga ubuzima mu gihugu natwe duhabwa ubuzima dukore nk'abandi bashaka kwiteza imbere. Ndacara umujene muganzorongo urumva bisako nanjye ndonke ico mora nzotunga umugore numva mu majambo makari ibyo novuga cyane shimira mwebwe mwaduhaye umwanya banyene televiziyo n'abandi bose badukurikiranye icyo tuca dusaba ngaha kwa kino kiganiro umuntu wese akurikirana iyi televiziyo no kuca akora share agapartage kino ku bantu benshi bashoboka kugira ngo kino kiganiro gishikire benshi kandi umuntu wese afise umuntu w'umugenzi amusharingire kugira ngo abantu bose bamenye kino kiganiro batare ko dushoboye kandi turiho tugomba kubaho kandi tugakomera nk'abandi bose.